ihera ry'u Burundi twebwe tuvuga tuti iyi ingorane zibonetse nta mukuru yidoga yiga umuti wumvirije iyo twavuze ujya umuti wabonetse muga twihaye imyaka 2-3 sinzi ko mwategeye mu ntuze tuvuze tuti umwimbu mu myaka 4 ikawa ibihumbi 45 by'amatoni ni miliyoni zingahe hafi miliyoni amajana 360 z'amadolari tuvuze tuti gushora ibihumbi amajana 5 by'amatoni y'umwavu ni miliyoni amajana 50 z'amadolari tuvuze mu myaka 5 gushora umuriyoni w'amatoni y'amavoka ni umuriyaridi w'amadolari duteranije ibyo bitatu ni umuriyaridi umwe ni miliyoni amajana 810 ku kwezi imiliyoni 150 igitoro tugikeneye ku miliyoni 25 imiti miliyoni 5 umwavu miliyoni 15 umva hatasigaye ijana renga cyo tuyagura iki cyo bivye normalize kwibira kwibuka nifi kandi abene igihugu bose baravyumvise bavuga bati zanika tuyitere nimba rugwana intambara tudapfa zanika tuyitere ivuka turatera aha nuko tababwiye ibiharuro abantu bose bari ngaha biyemeje vy'ibintu bagiye gutera kabikawa y'abamavuka ibintu byose kugira ngo iyi situation yose mubona ihinduke rero ibintu byose ntuzorindira ngo FIDA ngo izoguha amahera ngo nizo gustabiriza ihera ry'u Burundi ngo niyo ngo izogufasha muri importation ngo canke ngo FMI ngo Banki Mondiale chapa kazi byose n'amako yacu kandi twavyumvikanye ko abarundi turabametriza kuva mu mwonga gushika mu muji hazosigara gusa utagomba kuja mu mugambi mugabo wose ahagatwa ntubona ko inama ya komite nkuru yaheze tukatubandanya twabanaje kugira dutangure aha makomine yose 42 ari ngaha intara zitanu ziri ngaha twe twumvikanye tuti ejo aho bukera inkoko niyo ngoma ku kazi twihaye imisi tuba tuti iki kizo cyaheze iki kizohera kandi muzoshima kuko byose birashoboka.